Yes ama people bakunzi ba BDUSA Media ni promoter de la capitale aka umutwitsi cyangwa umuvugizi w'ivyiwacu mu Burundi nkuko mubibona ngaha turi isaha 2:30 turi kivuga c'indege ca Bujumbura ciza mu gihugu gitagase gisa neza twaje kwakira umuririmvyi guys kujya nabibemereye ni surprise kugira ngo muze kumenya aho twaje kwakira muraje kumubona inge tumuvugishe gatoyi nkuko namwe mubibona ngaha niho twibereye ku kivuga c'indege ni promoter de la capitale ewana reka rero tumuvugishe twe turi mwanya twabwiye neza ko twaje kwakira umwe mu baririmbyi y'abarundi basanzwe bakora umwuga we mu mahanga uno munsi tuhagazaranye nawe muri kano kanya ndetse ari ku butaka bw'u Burundi yitwa Chibu kwari batamuzi ariko kubamuzi nabo Imana ibaheza kire kubera ko mukora amarosheshe menshi cyane umugabo arazimbye kubona karibu kwanza mu gihugu murakoze urameze neza ndameze neza ego wimva gute kwanza guhongera ku butaka bw'u Burundi kwanza ndishimye n'umunezero mwinshi cyane sinzi uko novuga gusa cyo novuga ati ndashima Imana kuba nshitse amahoro kabisa. Hajya warumaze imyaka ingaho dahongera? Myaka myinshi cyane ntabwo ndoyiharura. Muragenda igihugu mukagitaniza neza tugita ahubwo n'ukugoma tuje twiteguye neza kugira tumenye muza n'imifungo Evariste aguma avuga muza n'amafaranga nuko kabisa neza. Ego Chibu n'umuririmbyi w'umurundi ndetse abimaze mu myaka itari mike YouTube channel yuwe yugure kuva muri 2017 gushika kuri no munsi ikimuzanye neza Chibu ni giki kinzanye ni byinshi ndi mu rugo ndaje mu gihugu cy'amavuko konje kuraba inshuti n'abagenzi n'ibindi byinshi ntashobora kuvuga ariko ntibagiye kandi nibijanye n'umuziki ko ndibaze yuko kenshi nivyo ndovuga nivyo binzanye kabisa umuririmbyi arangwa n'ibikorwa byinshi cyane ariko Chibu ntakunze gukora ico bita back to back arakubita akazi kikama kabanza akabangira kibazo kiba kirihe bipfire na cyane musanzwe muri mu mahanga tuze neza yuko biba bigoye kugira ngo mukore twakene tumenye intamba mwizibaze kenshi bibana n'umwanya n'ubuzima umuntu amanza gucamo ari ibintu umanza kumanza kurindira ukore kwanza kugira ikintu cice kije ko cyumanza ukagihereza umwanya wacu nico gituma usanga bijanye n'umuziki kenshi tumanza kubyitondera niyo mpamvu tubonye ati reka mu rugo kumbure tugiye mu gihugu cy'amavuko turashaka kuronka umwanya ukwiye gushaka gukora ibikorwa ku mwanya ukwiye kabisa. Sawa barundi kazi murabona yuko turi ku gace indege turi kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane Chibu nkuko namwe mubibona ngaha turi amasaha yo mwijoro cyane ngaha twaje kumwakira kugira ngo kwanza Big Boss karibu cyane mu gihugu cy'u Burundi karibu kandi urisanze ni wacu ni wanyu. Shukrani. Asante sana hama jewe nagomba manze mbwira abakunzi b'umuziki w'u Burundi yuko twakiriye umuntu akomeye cyane ngaha mu Burundi ntibari bakumenyereye no kuvuga indirimbo zawe no vuga ati ntiziko ziravuzwa cyane bivanye n'ukuntu wakora umuziki wawe mu mahanga ariko umwanya umaze hanze uramaze kubona itandukano ryo gukorera hanze no gukorera mu Burundi nagomba manze ndakubaze eske mugihe wari hanze wari ufise umubano uri hagati yawe n'abaririmbyi bo hanze canke mu Burundi umeze gute abaririmbyi bo mu Burundi bari hanze canke abo nga mu Burundi byari vyifashe gute je ndovuga abo hanze ku ruhande rw'abaririmbyi bagenzanje bari hanze tubanye neza turatelefonana turavugana ndibaze ku ruhande naho ku Burundi sindoruvuga ko cyane naco gituma ndi ngaha nukuvuga uje kugira ngo utsimbataze umubano hagati y'abaririmbyi bo mu Burundi hariho na benshi batanakuzi hari abantu baza kubona ino interview canke baza kubona ukuntu twakwakira baza ati ujya Chibu ninde ni wahehe ariko aya masa uri ngaha turashobora kuguhuza nabo canke murafite na connection no musi murashobora kubonana ikindi kibazo ngaho nyene no canda kubaza uramaze kubona yuko uri hanze turamaze kubona yuko mumaze gushika hanze abaririmbyi benshi umuziki barawuheba kandi muwa mushoboye bivanye n'ukuntu connection za hariya production ya hariya ntabwo ihuye niyo mu Burundi abeshi birabagora eske uramaze gukurikirana imiziki yo mu Burundi urayibona niho mu producer ubona mwokorana cyane ngaha mu Burundi kugira ngo umuziki wawe usoko ufise quality aba producer ni benshi bivanye ndabumva ndakurikirana umuziki w'u Burundi kenshi ku bantu baba bafite connection n'abasani bakorera ibikorwa by'umuziki mu Burundi ndakunze kubaza ati ivi ujya muziki wakozwe n'aba producer bo mu Burundi ngiza sawa kwa hiyo rero ku bibazo kico aba producer ni benshi abaro baba bafise umwanya tuzokorana nabo abatazo baba bafise umwanya muri cyo bafise ibindi bikorwa byafatiriye urumva turokorana n'ugizeno n'uro bafise umwanya muri ako kanya yes dufise abaririmbyi bari kuri hit benshi batandukanye ariko uraje uzana n'ibikorwa bya music
n'ubuhe muririmbyi ari muri project yawe mugiye gukorana nawe hamwe vyo kundi Imana ikabatiza impemu n'amafaranga akabagiye ariko ndazi neza kushise ngaha umuryango tukuza kura batwese tuvuga ati bana turafise mu diaspora yaje umuririmbyi ari muri project yawe ukeneye ko wifuza ko mukorana hamwe vyo kunda abaririmbyi ni benshi bakora vyiza bakora ivyumvikana kandi bibonekana sindobavuga sindobadondora mu bisanzwe ugiye kumara ikingo kingana gute hano canke uje gutagisubira ndi mu rugo sinje kuroha igihugu canje koyo banyitege gusikinzanye nuko novuga mu niwageze cyo subira inyuma naco gituma mvuze ati aha ni mu rugo sindaje kwirukanwa ndaje mu rugo koyo yase kwirukanwa hari umuntu aza kuramutsa mu rwama agasubira kuje kumurima ese niwarangizwa usubira inyuma naco gituma navuze ati ndi mu rugo koyo ndashoboye kubibera mu rugo avuga ati simva mu rugo ahandi muhira kuri we nyifiko atako uri kurayihire kuko oya ndiko ndahirika kuko ndi umurundi ndaje mu gihugu canje c'amavuko naco gituma ndi kuvuga ndiyemeza kuko nje mu gihugu kirimwe amahoro ni mu gihugu c'amavuko sinje gukora ibintu cyangwe muri iki gihugu kwirukana hari abantu iyo bumvise umuririmbyi mu diaspora bumva more than money ariko batumva hanso bakina ko tumenya difference y'umuntu ahansoringa ariko akora umuziki ari hanze y'igihugu no hansoringa ariko akora umuziki nga cyo naco nokivuga ko kanini kabisa kweli means y'ukuri hari ata hansuhura nazo muri music hansoringa zirahari yes ni wabo dukeneye difference izo mu Burundi nizisa nizo hanze hanze ni cyo kijya navuze ati umwanya kubura umwanya ariko ngaha mu rugo mu gihugu abantu bafise umwanya ico bagombye gukora bashaka gukora kandi bafatanyije umuziki mu bisanzwe ukeneye abantu keneye team so udafise ukora ibintu uri wewe nyene hariya mu bisanzwe umuntu ukora uri wewe nyene mugabo uri ngaho urashoboye gufatana nka bamwebwe nabandi kuba ubukorera ahantu hari abashoboye gushoboza umuziki wawe kutangaza kubwinshi kwa itandukaniro ni iwacu n'umwanya muke ngaha hari umwanya mwinshi sawa my brother no kuvuga abaririmbyi benshi yo two turavugana turakunda kubabaza kano kabazo no kuvuga abaririmbyi munafisana mu mukura inspiration est-ce que we ngaha mu Burundi ho bari umuririmbyi ba we inspire aba inspiring ni benshi naco gituma navuze ati ni benshi cyane sidobadondagura bakora byinshi bivanye nabo nkwirikirana n'umuziki wabo udushikira tutawubona kwa ni benshi sinobavuga no kuvuga hari ikibazo gikunda kudushikira nka twebwe abafana tukavuga duti je ndifuza kubonana n'umuririmbyi kanaka ndifuza kubonana n'umuririmbyi kanaka nawe n'abaririmbyi ndazi ko ico kibazo kihora kiba ukavuga uti jewe ninashika mu Burundi ndifuza kwicarana n'umuririmbyi kanaka ati canke gukorana n'umuririmbyi kanaka niwe muririmbyi umva ubwa mbere na mbere mu Burundi wifuza kwicarana nawe kugira ngo muyage kijanye n'umuziki gikuru jewe nuko ndomanza gukora ivyanje kugira nanje nshobore gushika aho bo babashitse mu gihe biroba bishobotse yuko dukorana n'uroba ashoboye muri ako kanya turokorana ariko cyo nifuza gusa niko abafana bo mu Burundi ndi Murundi mugenzi wawe banyakire banyumvirize bantega amatwi ico ikinzanye n'ibindi twovuga duti imiziki yawe ntiyahawe amahirwe kugira ngo ivuzwe si benshi baba bayizi ariko dufate kuje gukora imiziki mu Burundi niye yindi strategy canke nubuhe bundi buhinga wobuzanye kugira ngo umuziki wawe umenyekane mu gihugu cy'u Burundi dufate nuvuga ubu barabona ino interview baraza kukumenya baraza kugenda gufollowinga niye yindi strategy uzokoresha kugira ngo umuziki wawe abantu twese tuwumenye promotion ku bwinshi kufatana n'aba promoters ndibaze nico promotion ni ikenewe sawa ugeze kuri promotion aho nyene cemva nganda kwaje kano kabazo abaririmbyi benshi baridoga kandi ninko nawe mubibona baravuga bati umuziki wo mu Burundi ntabwo ushika hanze abantu ngo bashikire tukaguma twibaza ikibazo rero none eske umuziki wo mu Burundi gwira ntutobore hanze uva ku baririmbyi cyangwa uva ku ba promoters abaririmbyi bamwe baradutaka amakosa ngo abapromota nta kazi murimwo natwe abapromota tukagaruka tukabita ku baririmbyi eske nigiki ubona kibuze mu Burundi kugira ngo imiziki wo mu Burundi shike hanze sinzi ariko ntimuntahure nabi ndovuga umwumvikano muke cyangwa urukundo ruke igikuru niko twokundana turi bamwe tukabona ati ubu nimba akora neza reka tumufate neza tutaravye ati fulani twese turabasani bo mu gihugu tugomba dukora ibintu dufatanije hamwe jewe sindoshaka kuvuga ati ngo nkore umuziki ntafise promote
jewe ndagukeneye wewe urankeneye musanga turakeneranye yeah. Nukuvuga ikindi kintu kugira ngo turangize imbuga zo mu Burundi urazikurikirana n'imbuga zo hanze usanzwe uzikurikirana abenshi baravuga ati imbuga zo mu Burundi ziracafuye abandi ngo imbuga zo mu Burundi nta bintu bicako eske urubuga rwawe go bagubatse gute abantu bazorukwiriza umuzike gusa umuzike gusa nta bindi nivyo je nashaka kumenya sinzi ko malova nta kandi je natsi wati uciye muyiroga kuri nakwise turashobora kurangiza kwera amasaha yo ego reka dukoresha umwanya neza tubashimire ndetse kuba twabaye muri bake mwashimiye ko baza kubakira kuko bari iteka rinini cyane dasanzwe bamadute twongera tubahamagara abantu bose mu dukurikirana yuko ari Chibu uno musari mu gihugu abipfuza yuko bakorana nawe ibikorwa bitandukanye murashobora kumucekinga ku mbuga ziwe nko yavuze ati imbuga ntacyo nzi kuri rezo sociaux account social media ziwe zirahari ni ari Chibu nkuko bisanzwe ndetse twongeye kandi rwikaze papa mu gihugu murakoze cyane nibaze ko tutosubira guhurira muri conference de presse Imana ibikunze asante sana